Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ndanabashimira kuba muri ko muragikurikirana ndi Sheikh niyo nizigiye ngiye kuvuga kwijambo nikibazo kivuga ngo mbega ubukirisu canke ukwizera rukirisu numuti w'ingorane canke n'isoko y'ingorane. Sinza guheza rino jambo nirirerire nshaka kuritangura muri kino kiganiro. Imbere yuko nja mwidonido nashaka mbanze mvuge ko inyifato n'ingeso zacu nk'abakirisu nizo zituma ivyo tuvuga ko twemera bikundwa canke vyankwa n'abatubona. Naramaze kubivuga ko mu kiganiro carenganye ariko ndashaka kubisubiramo. Burya iyo umaze kwitwa umukirisu ingene wifata biragira ingaruka kukuntu abantu batahura ivy'Imana. Twifashe nabi abantu baca banka ivy'ubukirisu. Mbere n'ivy'Imana baca babisuzugura. Turasoma muri Yohana 3:16 ni ijambo rimenyerewe cane rivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Agakiza kazana ubugingo budashira mu buzima bw'umuntu. Ubugingo budashira no kuvuga n'ubuzima butazohera. Iki kintu ntikijanye n'ifungurwa, ntikijanye n'impuzu twambara, ntikijanye n'ubuhinga, ni ikintu cerekeye kuzobaho ibihe bitazoshira. Ni ikintu kiza giciye mu buzima bw'impwemu, mu buryo bw'impwemu. Agakiza karafise ingaruka nziza cane ku buzima bw'impwemu. Ariko ntibigarukiraho. Iyo usomye muri Mika 6:8, Mika 6:8 hari amajambo yerekana ko Imana mu vyo yipfuza ku bantu bayo ntibigarukira ku vy'impwemu gusa. Hari amajambo avuga ngo ko nakweretse icizi cari co ga yewe muntu. None hari ikindi ndagushaka ko atari uko witwararika gukora ibiroranye, ugakunda kugira imbabazi kandi ukagendana nanje uciye bugufi. Ibintu bitatu: gukora ibiroranye, kugira imbabazi no kugendana n'Imana duciye bugufi. Aya majambo abiri mu nkundire ndayavuge ndayashize hamwe naho namaze kuvuga gatoya kuri Yohana 3:16. Aratwereka igicapo c'agakiza mu buryo bwuzuye. Imana irakunda abantu bayo. Mbere iyo usomye mu Bibiliya zo mu zindi ndimi, Imana ntiyakunze abari mw'isi gusa, ikunda ivyo yaremye vyose. Dieu a tant aimé le monde. Imana n'urukundo. Ntifise urukundo gusa, iyo nyene ubwayo n'urukundo. Nta kuntu rero Imana y'urukundo yoduha ikintu kidashobora kutugirira ikimazi mu bibazo dufise hano ku isi. Imana ntiyaduhaye, ndiko ndavuga abakristo abakiriye agakiza, ntiyaduhaye ubuzima butazohera gusa. Iranadufitiye ubutumwa buvuga ngo ndipfuza ko mu buzima bwanyu bwa misi yose mwitwara uku nuku. Kandi ivyo bintu biravye neza dushoboye kubikora ni ibintu bitugira kwingaruka nziza. Nkuko nama ndabivuga, umuntu ku gatwe kiwe, mu miryango, mu kibano, mu mashirahamwe no mu buzima bw'igihugu. Ariko ivyo naho bimeze gutyo, hariho abantu bafise ikibazo bavuga bati burya ukwizera rukirisu, la foi chrétienne, ni ingorane ku banyafrika canke ni ingorane aho gushitse hose. Bakavuga bati abiba, ababesha, abicanya n'abakirisu. Ivyo barabikora ariko ku munsi wo gusenga bakaba bari mu nsengero. Barapfundikanya amanyanga bakarenganya abantu mugabo ntibasibe mu masengero. Ibikorane bibaye ukasanga niyo bari. Mbere bakarenza n'ugwamo kurusha n'abandi. Hari ababibona gutyo kandi ivyo kururavye no muri kahise nkuko nabivuze kiki gihugu ukaraba ibibi vyakozwe iyo atamukirisu numwe abigira mu Uruhara ntivyari kungana kujya vyanganye. Abo bantu barabandanya bakavuga bati ukwizera rukirisu ni igikoresho c'abazungu kugira ngo babuze Afrika gutera imbere. Abantu bavuga gutyo barakunda gukoresha amajambo yavuzwe n'uwaharaniye kwikukira kw'igihugu ca Kenya yitwa Jomo Kenyatta. Yavuze ngo abazungu baje bafise Bibiliya natwe dufise amatongo. Ngo hanyuma baca badusaba gusenga twugaye amaso. Ngo dusha turabemerera. Turangije gusenga ngo turugurura amaso dusanga bafise amatongo yacu natwe dufise Bibiliya. Yarafatiye ku vyabaye muri Kenya mu gihe c'igikoroni, hariho amatongo bari barirukanywe abanyafrika bayaha abazungu kugira ngo bashobore kurima cane cane igiterwa c'icayi. Vyarabaye no muri Zimbabwe.
abazungu barigarurira amatongo bayagira yabo, barirukana abirabure bari hasanzwe bahaba. Yari afatiye rero kuri ico kintu cabaye muri Kenya, avuga ko abazungu bitwaje ubukirisu kugira ngo badutware ubutunzi bw'ibihugu vyacu. Abandi barabandanya bavuga bati ubukirisu buhindura abantu abanebwe, abantu bama mu masengero, abantu bama mu vyumba vy'amasengesho, abantu bata umwanya munini cyane mu bintu atanyungu bizana zifadika mu buzima bwabo bwa misi yose no mu buzima bw'igihugu. Ibu vyinjiyemo mbere washaka, hari n'igihe vy'ukuri biba ari vyo, hariho inyigisho zigira abantu abanebwe zitangwa mu mashengero zikababwira ko bazoronka imigisha mugabo batabwirwa gukora, bakumva ko gutanga amashikanwa, kwama mu rusengero kenshi nivyo bizotuma Imana ibarabagiza ibagira abatunzi. Mu vy'ukuri ivyo biranyuranye n'ijambo ry'Imana. Hariho n'abandi basuzugura ibikorwa vy'amaboko ngo je ndi umwana w'Imana, ngo ndi umwana w'umwami, sinokora ico gikorwa, Imana izongirira neza, izompa umugisha. Ugasanga barasuzugura akazi. Ivyo birabaho, ariko nashaka ndabisubiremwo, ivyo nuguhinyika, nukuvugisha ijambo ry'Imana ico ritavuga. Imana yonyene ubwayo mu kurema umwana w'umuntu yakoze mu vyondo. Sinumva rero ingene umuntu yaremwe yosuzugura igikorwa c'amaboko, kandi n'Imana yamuremye yarakoze mu vyondo. Ariko ivyo reka mbanze ndabireke, ngaruke kuri iki kibazo aba bantu babaza bavuga bati none vy'ukuri muremera ko kwizera Rukristo ari ikintu cikimazi, twebwe ko tukubona nk'ingorane cyane muri Afrika. Hariho n'abaja kure bakavuga bati ibihugu birimwe abakirisu bake nivyo biteye imbere. Tiraba uburengerazuba bw'isi, l'Ouest, l'Occident, murabo Bushinwa. Ariko ibihugu vy'abanyafrika vyuzuyemwo abakirisu nivyo bikenye. Ngo abanyafrika n'abantu bafise ishaka ryo kubaka insengero gusa, aho kubaka amahinguriro atanga akazi mu gihugu akagwiza umwimbu mu gihugu. Bagaca bavuga ngo barakenye, bafasha amafaranga bakubaka inyubako z'inshengero, aho kubaka amahinguriro yo bafasha kuronka akazi no kugwanya ubwo bukene. Murumva ko aba bantu babaza ibi bibazo vy'ukuri baba biyumviriye. Hari ibintu bavuga tudakwiye gupfa gusuzugura gutyo nyene. None rero tuvuga iki? Kumbure wowe uri kuranyumviriza nta ngorane ufise. Urazi yuko kwizera Rukristo ari ikintu ciza ku muntu no ku gihugu muri rusangi. Ariko nashaka ndagusabe unyemerere twiyumvire kugira ngo dufashe abo bene wacu bafise ikibazo. Kuko nimba kwizera Rukristo ari ikintu ciza ku gihugu, dutegerezwa kuvyerekana kugira ngo nabo nyene bumve yuko ari ukuri. Ariko kandi nimba mu kwizera Rukristo harimo ingorane turakwiye kubimenya. Ariko nimba itahari tumenye aho bipfira, hanyuma tubikosore, abo bantu bafite ivyo bibazo baronka inyishu. Ariko tugarutse ku majambo twasomye, Imana itanga agakiza gatuma umuntu abaho, azobaho ubuzima butazoshira. Ico ni ikintu ciza. Hanyuma kirerekeye cyane kubemera ko imishaha idapfa. Mugabo dusubiye muri Mika, hariho ibindi bintu Imana idusaba vyerekeye ubuzima bw'uno munsi. Naramaze kubivuga n'ubu ndabisubiye. Agakiza ntikagarukira ku vy'impwemu gusa. Agakiza karagira ingaruka mu bintu turimwo bifadika mu buzima bwacu bwa misi yose. Aha ndiko ndavuga ubuzima tubaho mu miryango, ingene abanyeshure biga mu mashure, ndiko ndavuga ingene abarongoye igihugu bifata, ingene abarongoye amashirahamwe bifata, ibijanye n'ubutunzi, igwiza tunga, ivyo vyose agakiza karavyinjiramwo. Guca bugufi nkuko twabibonye muri Mika ni ikintu ciza cane. Gukora ibiroranye, ibintu biri juste, biri mu butungane ni ikintu ciza ku gihugu. Kandi no gukunda kugira imbabazi, kuba abantu batumye mu mitima, navyo ni ibintu vyiza ku gihugu. Biratuma atakarenganyo kabaho, biratuma abantu batagiriranira inzigo kuko baca bagiriranira imbabazi iyo batsitaranye ko bakagiranira nabi. Iyo abantu badakoze ivyo, iyo abakirisu batabaye abantu baciye bugufi, batabaye abantu batanga imbabazi, batabaye abantu bakora ibiroranye ibiri juste, ntidukwiye kuvyagiriza ubukirisu, dukwiye kuvyagiriza abo nyene bahemutse kwibanga ry'ubukirisu. Nico gituma bari abantu bagiriza ubukirisu baba baburenganije. Nimba umuntu agize inyifato zidahwanye n'ivyo avuga ko yemera, dukwiye gufata uwo nyene, ntidufate ivyo bintu yemera. Muri Bibiliya biragaragaye ko abigishwa ba Kristo b'ukuri, abakirisu b'ukuri, n'abantu bakora ibikorwa vyabo neza niyo umukoresha wabo atahari. Usomye mu Bikolosayi 3
kuri 22 niko havuga ni wabona umukirisu w'umunebwe uwo ni gihemu kuri iryo jambo ni wabona umukirisu akora iyo umukoresha hari gusa uwo muntu aba yahemutse kuri iryo jambo si ubukirisu buba bwabimutumye ni ubugaba bwiwe buba bwabimutumye kandi y'abakirisu bubahirije iri jambo bakaba abantu bakora neza ivyo bajejwe niyo ata muntu ahari ngo bacungisha ijisho bigira ingaruka nziza biha amahoro abakoresha babo abakoresha baca bagabanya ingufu bashira mu vyo gukurikirana abantu murabona ibintu vy'amakamera de surveillance nta mukirisu w'ukuri akwiye gucungwa na kamera de surveillance murabona abantu bajeje gukurikirana abakozi imishahara ucubahemba ibikoresho ucubaha mu vy'ukuri uko abantu babi bigaba niko no mu kazi bakoresha ingufu nyinshi kugira ngo ntibahombe iyo abari abakirisu bagendera rino jambo hariho amafaranga akoreshwa kugira ngo bacungere abakozi atabakoreshwa gutyo amashirahamwe agatera imbere murumva ko ubukirisu sibwo bufise ikosa abatabwubahiriza kandi babwitirirwa nibo bafise ikosa ibiranga ukwizera rukirisu biri mu ijambo ry'Imana birerekana ko ukwizera rukirisu ni ikintu ciza ku gihugu ariko ba abantu babaza vya bibazo barafise aho babikura barafise ivyo bafatirako baravuga bati none ico gihugu kigiriyemwe amashengero ariko kiguma gikenye none mwumva kugira amashengero menshi bitumariye iki muri bino bihe vy'ukubaho kwacu k'uyu munsi ego nivyo ivyo byo muri kazoza mu nyuma y'urupfu urumva nta n'urashikayo kumbure ntitwobahaririza none ni kubera iki ayo mashengero atagira impact ifadika mu bijanye n'ubutunzi abandi bakavuga bati none vya bihugu birimwe abakirisu bake usanga amashengero arimwe abantu 10-20 nabo nyene babatama bakera cane ugasanga ugwaruka ivyo gusenga barabihevye ni kwereka rivyo bitunze abandi bati mbega igihugu kitemera Imana nk'Ubushinwa bafise intwaro ifatiye ku kutemera kw'Imana ibaho atheisme ni kwereka igitera imbere mugabo abavuga ngo twebwe ngo turabakirisu ngo turemera Imana ugasanga nivyo biri nyuma ibi bibazo ni vyiza kuvyibaza si vyiza ko tubica iruhande ngo tuvyirengagize ariko sinavyiza ko twihuta ngo dufate ingingo twihuse ngo tuvuga ngo kubera ibihugu biringa abakirisu vyinshi bikenye no kuvuga ko ubukirisu butera ubukene iyo ngingo tuyifashe gutyo twoba twihuse kandi uwihuse arihenda ibihugu vy'Uburayi birafise kahise ugutunga kwavyo ntikwatewe nuko bavuye ku Mana benshi muri bo ahubwo umuntu avyinjiyemo neza uhava usanga kuba barigeze kubaho bari mu bihe baha agaciro ivy'Imana nivyo vyabaciriye inzira yabashikanye kuri ubwo butunzi n'igihugu c'Ubushinwa si vyiza kwihuta kuvuga ngo kubera gifatiye ku ntwari temera kw'Imana ibaho communisme ngo nico gituma batunze no kuvuga igihugu gishaka gutera imbere gikwiye kwiyamiriza ivy'Imana oya naho nyene twoba twihenze burya ubuzima bw'igihugu bugirwa n'ibintu vyinshi kandi nivyo twita gutunga turakwiye kuvyitondera kuko gutunga si amafaranga gusa mu buzima igituma abantu baroranirwa si amafaranga gusa kandi mu Bushinwa burya hari abakirisu benshi ariko ivyo kiganiro ni kigufi ntitwobijamwe ico shaka kuvuga nuko kwibaza ivyo bibazo ni vyiza ariko kwihuta gufata ingingo ni bibi kuko hari ibintu vyinshi vy'urusobangane dukeneye kubanza kwinjiramwo imbere yuko dushobora kwemeza ko ubukirisu ari ngorane ku buzima bw'igihugu ariko dufashe ijambo ry'Imana ryoryo biragaragara yuko aho ubukirisu bwakiriwe neza bizanira ivyiza igihugu ntibizana ingorane mu gihugu mu kurindira rero ko tuja mw'idonido nashaka mvugira ijambo la foi chrétienne ubukirisu ukwizera rukirisu siko kudutera ingorane ziva handi bantu musigaye mutemera ivyo gukizwa kubera uburorero mwafatiye ko bw'abakirisu bifata ukuntu kutariko mwafashe ingingo itariyo mumeze nk'umuntu yabonye umukozi wo muri banke afise inyifato mbi mugaca muheba gukorana n'amabanki inyifato mbi y'umukozi wa banke ntitume igikorwa c'amabanke kiba kibi umuntu akwiye gufata ingingo afatiye ku kuri ntafatire kuvyo yibaza kwa rukuri nashaka ntera intege umuntu wese yamaze gucika intege abona ivy'ubukirisu ari ubuswaganyi gusa wavyise ubuswaganyi kubera wahuye n'abaswaganyi biyita abakirisu hariho aba escro biyambitse umwambaro w'abakirisu kugira ngo escroquerie yabo bayinyegeze
enda reka gufata ingingo yihuse. Nashaka mbwira n'umukirisu yamaze kumera nk'uwunyiganyega mu kwizera kwiye kubera ivyo yumva bavuga ku bukirisu. Oya, ubukirisu siyo ngorane. Ingorane nababwitwaza mu gukora ibinyuranye n'ico ubukirisu buri. Tuzobigarukako mu biganiro bikurikira, mu kurindira Imana ibandanye ivugana namwe, ibandanye bigisha, ibandanye bakomeza kandi ibandanye bahezagira.